Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: ntimurunde amatungo yo hasi aribwa n'ingese n'umuswa, ibisuma bikimba, inzu bikayasahura. Nimukurikirane itunga ryo mw'ijuru, ho ingese n'umuswa bitagera, ho ibisuma bitamena ngo vyibe. Kuko aho itunga ryawe riri, ariho agatima kawe kazoba. Itara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe ari rizima, mubiri wawe wose uzoba mu muco. Ariko ijisho ryawe rigwaye, umubiri wawe wose uzoba mu muzimagiza. Nicaba rero ico kuboneshereje ari cyo mwijima, uyo mwijima no muzimagiza. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Muri no nkuru nziza turaje kumva n'ubu impanuro za Yezu zibandanya ziduherekeza ngo zidufashe gufata ya nzira y'ubuhigwe, ziza zishingiye n'ubundi kuri rya jambo rya mbere twigeze kumva mu minsi iheze, kagira ati hahiriwe. Hahiriwe aha mukumva yuko bifatiye kuri bwa buhigwe bubiri bundi bugira buti, bwa mbere bugira buti hahiriwe abashima ubworo. Ushima ubworo rero nuyo yirinda usanga umenga akoreshwa gusa n'ibintu n'amatungo, ugasanga yaramurahuye umutima. Nuyo agomba kurunda gusa wenyene aho bari hafi yo bariko baratikira ataco bimukomakoma. Yezu kandi akaza asigura ubundi buhigwa agira ati ngo ahiriwe bari n'umutima mwiza nibo bazobona Imana. Muri aka gace ka kabiri k'inkuru nzagira ati ijisho ryawe niryo tara ry'umubiri wawe. Muri wewe ingene utahura ibintu, muri ka gatima mpanuzi kawe, conscience yawe, ubwo karimwo umuco, harimwo umuco muri wewe, kimwe kikugenza imbere, kimeze nk'itara gutuma uca uraba ibintu kucankuku. Nimba ico kintu ari umwijima, no kuvuga ko uwo mwijima no muzimagiza ucuba mu muzimagiza. Kandi koko bashaka kudushira ikintu kimwe imbere, hama umenyesha makuru akaza akavuga ati imbere ya kijya kintu ubona iki, tukavuga ibintu bitandukanye. Tubona ikintu kimwe mugabo tukavuga ibintu bitandukanye, kuko indani muri twebwe tutabiraba kumwe, tutabihisigura imwe. Yezu akagira ati raba rero ibintu ukungene uvyibwira, ukungene wiyumvira ubuzima bwawe, ukungene wibwira ubuzima bwawe, bikaba ukungene wiha insiguro y'ubuzima bwawe n'ibintu ari ibintu byuzuyemwo umwijima, uzokwa musanga uri mu muzimagiza. Nico gituma burya n'umuzirikanye agatima mpanuzi tukareresha amajambo y'Imana kugira ngo gashobore gukorera mu muco w'ijambo ry'Imana, mu muco w'ingene Imana yashatse ibintu. Ariko urashobora gusanga uwo muntu w'imbere ashobora usanga agaburirwa n'ibintu biri mu mwijima w'ivyo ngaho mw'isi. Ugasanga rero afise ukungene atahura ibintu, afise ukungene abona ibintu. Yezu ahavuze ati ntimurunde amatungo, uyu munsi yozu, uyu munsi bava bamucira urubanza bati wewe uranka abagwizatunga. Murazi ko ari igihe c'abagwizatunga, mbere twese badutumira ko abagwizatunga, bamwe mbere bagata n'ubundi buzi bahawe kugira ngo bagwize itunga rya bose, bakaja gukurunda itunga ry'iwabo gusa, ntibamenye ko n'ubundi bariko barica itunga riduteruye twese. Yezu ikintu agombye kuvuga ngaha kirahambaye, ngo ntiyagize ati ntimurondere itunga, mugabo yavuze ati ntimurunde amatungo. Aha bisigura neza, ntagira ati ngo aho itunga ryawe riri niho umutima wawe uri.
muramaze kubona umuntu ashobora gukoreshwa n'itunga ntashobore no kwibuka mwene wabo, ntashobore no kwibuka umuntu basangiye amaraso. Hageze kuri ico araguca umutwe ntagisivya. Kubera yuko ahamiye itunga gusumba ubuntu, gusumba umutima w'urukundo mu bandi. Nakaryo keza kugira ngo n'ubundi dusubire dutomore neza inyigisho ku bintu bene ivyo vyitunga, kuko twese turakeneye ibidutunga kandi turategerezwa kuvyitangira. Ariko uvyitangira mu ntumbero yihe? Ushaka gushika kuki? Kuko nkuko twigeze kuba tubizirikana, hari intambuko nka zitatu zo kugira ngo ikintu turimwo kibe ciza. Ubwa mbere, icyifuzo kigukoresha ni ciza. Hama icyo ushaka gushikako resulta ni ikintu ciza. Hagati rero icyifuzo gikuri mu mutima na kiriya kintu uzoshikako, inzira ujana kugira ngo gishikire, icari cyumviro gitebe gicika ikintu kiraho inihe, ufata inzira yihe? Ni inzira nziza. Hari benshi banubu usanga bakubwira bati pfa kubona yuko icyo ngomba gushikira ko ari ciza, nca mu vyatsi, nca mu vyondo, nca muri wese, nca hehe, nca ikuzimu, hose nta kibazo. Igikuru nuko noshikira biriya bintu ushikiriye wacinzira itariyo, ntibiba ari vyo. Nta mugisha n'umuhezagiro w'Imana burimo. Ku bintu by'amatungo tukaba tubona yuko ijambo ry'Imana ridutumirira kumenya kuyaronderana umutima w'ukuri n'ubutungane, kandi tumaze kuyaronka tukamenya yuko tutayaronka ku bwacu twenyene. Ako niko kagora. Kuza umuntu uti je naravyirondereye, narirutse. Warirutse, none wirutse ahagaragara, wirutse mu vyo wateguye vyose, wirutse aho abandi biruka mugabo bakabura, mugabo mukama kagira tuye waronse, raba ingene woshigikira uwundi ataronse. Kuko ntiwaremye, warakoze mu vyaremwe. Umuremyi n'Imana aragutereka mu vyaremwe kugira ngo ushobora gusanga kumbure wewe wararonse ubushobozi bwinshi gusumbya uwundi, naho mbere umuntu ashobora kuba ari kigaba, ukamufasha kumva ingene yova muri ubwo bugaba. Umukama nahagira ati mbeho nk'uko umenga uwundi si hari, ntaco bimbwiye mafu, apfakira jewe ivyanje bimeze neza mafu. Ego niko ntawogira ati no kugira ngo n'ubundi umuntu wava usanga umenga ariko araja kugwa inyuma y'umuntu adashaka. Ariko umukama kagira ati ugurura umutima, kuko mbere tugire Kristo. Ngo barabwira akantu gahava kabagwa nabi, bayendagabisha ntumave muntera amabuye, sinzi umuntu yigeze kukavuga. Gira ati burya mbere ikintu dutunze vy'ukuri sikijya dufise ku ruhande rwacu, ngo nico twahaye uwundi kigatungisha uwundi. Byo bintu biragoye. Kuko bijya dufise iwacu, Yezu yocaza akagira ati tiregaho nta katabonetse wakoze, nta kintu extraordinaire wakoze, kuko twese dukwegera iwacu, nta kintu gitangaje kirimo. Mugabo iyo wavuye kuri kaka ego, le jeu, le moi, jewe, l'égoïsme, ugashobora kuguruka mu rukundo no mukuri, atari uguha abayisukuro canke iki. Mugabo umuntu vy'ukuri abikeneye, yarakeneye kuramigwa, ukaduza ubuzima bwiwe, ico kiduze kandi n'ubwo buntu umubivyemwo akumva ko Imana imugendeye, aho rero uratunze ikintu gikomeye. Uratunze ikintu kitazoherana nuko bakubitse ku mpanda cyangwa kwitonga iwanyu basiga baratwara kwitonga uko abana yuko no ku mpanda bakwa guca bahubaka n'ingoga, ne bakakubika kuri Grand Seminaire, abapati n'abikeniye batubika. Bijya vyiwawe bigarukira hajya, ariko bijya witanzemwo mu rukundo, ukirengera ukarengera uwundi, ukari murengereza, ukamutambutsa, ukamwigisha kavamwe umuntu wingira akamaro, zogira akamaro benshi. Bijya vyose azogiramwe akamaro, Imana izokwamibona iti ni kubera umutima wa naka
wigeze kuguruka mu rukundo, wigeze kuguruka mu rukundo. Reka rero kwijyanga uratunze ngo uri umugwiza atunga ufise ibiki ababosi tumenyane, ugasanga ufise ibintu nta n'ibyo ukimenya, nta n'ibyo umenye ngene bingana, ariko uzi neza ko ufise abantu bashamitse ku buzima bwawe babuze lo minimum vital. Uko rero ni kwa kurunda. Hari ahantu Yakobo yavuga ati muragowe mwabatunzi kuko mwishinze kurunda abandi bariko baratikira. Tugire Kristo. Ugatangura rero kwiruka ukabona biragukundiye, ibidandaza birakunze, ubwenge burakunze, ubuhinga burakunze. Menya kuri kuronkeramwe ubundi butumwa bw'uko Umukama agira ati ndiko ndagucako nze nshobore gufasha no guhezagira abandi byansi. Ejo ukabona uragizwe umukuru, wibuke yuko ari ukugira ngo usukurire abandi, uzobuhiriwe umunsi watashe. Hari ibintu vyiza vyinshi nk'ivyo wagiriye abandi mu kwitanga kwawe, ku buryo bw'uko bashaka no gushika imbere y'Imana, bagiye imbere bakagira bati Mukama naka yaraduhaye kukubona no kukumva mu buzima bwacu, uramuhezagira. N'ubundi ushobora gusanga yaratunze kandi by'ukuri yaratunutse, yarirutse, bacage nabirondera mwari hehe n'amanyama menshi. Tiwe kumenga we twari twariganye bebujya kijya gihe arahimbye whisky canke chivas kambe kijya gihe kwa hajya ngo nitwari bwiga ngo mbonye ngo twarize ibintu byambaye gose. Kumva ko no mu kuvuga harimo ikintu cy'ubwishime n'ubwibone n'amanyama. Ukumva uti uyu muntu ntazi ubuzima iyo butera bujana, ntazi ubuzima iyo butera bujana. Ariko kandi bene aya majambo ntituyafata ukutariko, hagire ngo baca bayumva bace bacika ibinebwe, ngo bareke gukoresha amatungo menshi Imana yanyagiza. Menya yuko igihe uhumeka muri ubu buzima Imana ikigushaka. Muribuka karirimbo n'uyu icyo gitonda gikunda gose, n'uyu munsi nimba nkiriho suko ndi ntungana, hariho umugambi Imana ifiseko. Nubona umenga uri mayibobo ikintu cy'ikibunda bogaburira ngaho, hari ikintu ushobora kumara, hari ikintu cy'ubutunzi kiri muri wewe. Kandi ngo wigize igitebo bamuyoza iki mwavu. Haguruka ko waramutse ugahumeka, ari ikintu Imana ishaka kugushikanako kubwawe no kubw'abandi. Uri itunga ry'ubu buzima, kuko umunsi waje kubitunga ry'ubu buzima Umukama azogira ati godoka, ubuzima buzokugotora utahe. Nakajyo kiza rero kugira ngo ivyo bintu tugire tuvyibagira kandi tubizirikane neza. Mu gisomwa ca mbere nakajyo kandi ko gusubira abantu b'abakuru mufise ubukuru. Murumva ibintu vyabaye mu nda y'ibwami, ingene abantu bicana, amaraso agaseseka, amaraso agaseseka menshi. Sinzi ko mwashoye kubikurikira aya mazina yavise ico babwiye. Reka tubihere kure mwumva umuzi wavyo. Murazi umuzi wavyo byose mwumvise ni bimwe Jean Simba Rubebe Jezabel. Bihera hariya yazanye ibigirwamana mu nzu y'Imana, bica birahirika umutima w'umwami Akabu, gushikaho baja inama yo kwica umworo umenga ntacavuze mu gihugu yitwa Naboti. Ndabarahiye mwabakurumu, ndabarahiye nimuze mwihende ngo murahonyanza umuntu w'umworo canke muramwishe, mwanatumye n'abantu ntimuseruka. Hari yaba executor mwatumye, mwaguze imitima yabo, mwagize ibirara byo kuja kwica. Kamenga nta numenye icyabaye. Jamais. Nta maraso y'umuntu agenda uko, kandi ategerezwa kwishugwa aha muri inosi. Amaraso y'umuntu c'est sacré. Sumukuru gusa n'undi wese ukaniga ukica. Uyu munsi
hari uburyo buhanitse bwo kwicisha udupromax. Promax muracibuka? Ishano. Aho bagomba kuvuga ngo ni ishano professionnel, professionnel, max ku rugero rwo hejuru. Umuntu agapfira hejuru ntihage n'umenya ikintu wamwishe, mugabo we wajya amaraso. Ujya muntu wishe aranditse mu kiganza cy'Imana. We nubwo umufuse mu mutima wawe no mu buzima bw'inosi, Imana izohaguruka imukubaze. Gayini yapfuye yiruka asanzarira mu isi. Hari ijambo Yesu yigeze kuvuga rikomeye cyane, agira ati ngo uwicisha inkota wazogira iki? Atabyishuye ayishize ku izosi. Ntihagira abantu rero, naho ibihe biba bigoye, naho ibya politike bigoye, umenga bihaye inyishu zo kuza barakura ingorane mu nzira, zo kugomba kugwiza ubukuru, barinze kugarika, barinze gukuramwo. Murabona za mvugo dukoresha zerekana climat psychologique y'ibintu vya politike rimwe rimwe. Singaha gusi wacu n'ahandi hose usanga umenga abantu baricana kubera ibintu by'intwaro n'ubukuru. Ugasanga n'abantu ntibacibuka ikintu bapfana gikomeye, amaraso. Uwo bisigaye binakomeye, burya ari ahantu twasangiye amaraso, murabyibuka, aha kuri altare. None we nuza kwakira amaraso ya Kristo, naje nkayakira, hama tugeze ngaho kayasesa aho hanze, wibaza ko bishobora kugenda uko? Nagomba ndabasubiriremwo rya jambo ryiza ryazirikanywe na wa muhinguzi w'amazina hano kuri radio Mayira, avuga ati ngo amaraso ngo ni nk'amosozi y'Imana, kuyasesa no gukora mu Imana. Ushaka kuba ugakora mu Imana, ico kintu ndabatakambiye mwe twamadusangira ijambo ry'Imana. Naho vyokara gute muri ba bantu biwanyu ngo haguruka uje kwica, hagarara ubabwira uti aho onye rero murugomba muri rigiti kiturigwa, jamais iki kiganza canje nta maraso kizokora, kizotanga ubuzima, kizohezagira abandi, kuko nagizwe umwana w'umuhezagiro. Nopfuma ntanga yiwanje bakantwara hakonsheta amaraso y'undi. Ibintu birakomeye. Aha rero bihera hariya kuri Naboti. Ba Naboti bose bishwe muri iki gihugu, Imana irabaza amaraso yabo. Mugabo kabuzi ko wakoze amaraso, bikuva ko canke warakoreshejwe, haguruka urondere guhubura, gutanga iciro, kugira ngo umunsi hageze ntuzubura aho useruka uvuye muri ubu buzima. Kandi biracashoboka ko mwibuke ijambo nababwira, nimba ugihumeka hariho umugambi Imana ikigufiseko. Nimba uhuye n'iri jambo, ntubyumve nk'uko umenga barakuvyongeye akarere canke barakuvyongeye ibyo wabifise mu mutima wawe. N'ibintu bikomeye, kuko nugupfa canke nugukira ku buzima bwawe, nugupfa canke nugukira ku buzima bwawe. Aha rero muribuka ibintu vyinshi umukama yavuze aciye kuri Eliya, Akabu ahejeje kwica Naboti. Akabu ntiyarazi yuko mu kwica hari ahantu yugururiye shetani y'ubwicanyi n'ubukozi bw'icyo gusesa amaraso umuryango wiwe. Tugere Kristo. Abantu muri politike n'intwaro mwibaza yuko umenga murishe murakuye ikintu, ahubwo muri njijikira mu miryango yanyu, bitabakurikiranye bizokurikirana abana banyu, kuko ishetani yose ikurikirana amaraso y'umuntu. Izo iranukirwa n'amaraso yawe ahari ikurondera. Nta shetani iguha ubuzima, izorondera kukunigisha ico wanigishije abandi gukoresheje. Nuko bimeze. Reka kwishikana kuri, kuko hajya ushesha amaraso wishikanye kuri shetani. Wanse kwishikana ku Mana y'ubuzima, wishikanye kuri shetani. Ayo maraso utayishuye muri inosi azogukora n'amosozi y'Imana washeshehewe.
nimba atavyo waruzi. Murabimbaza jewe hari abantu twarukanye mu magumi ya 93 nari ndahageze turabasore. Imana ndayishimira ko atamaraso ari muri iki kiganza canje. Nabonye ingene bagiye barica, ingene bapfuye nabi bose, ingene bagenda barapfa nk'imihimbiri. Genda murabe no miryango y'abantu bihaye kuza barica abantu, murabe ibintu vyinjiyeyo, murabe ibyago vyinjiyeyo, murabe ingene abantu bahumenga haragira igihe kamenga nta kintu bariko baravamo. Iyo batishwe n'inzoga, iyo baticanye hagati yabo, iyo batishwe n'ibinabiri y'abindi vyinshi, kuko bakengereye Imana. Tugire Kristo. Hari jambo Mukama yigeze kuvuga akagira ati, atumye Eliya, muragibuka twararihagazeho gatonya. Eliya abwira umwami ati, kuko mu kunkengera wacumuji igihugu, umukuru ashesha amaraso, uretse ko yinjiza ibyago mu muryango wiwe, arinjiza ibyago no mu gihugu. Muri ico kintu ajejwe, kuko rega ntuserukira abantu gusa mu byo kugira ngo batware, ubaserukira muri byose, n'imbere y'Imana urabaserukira. Ntihajya bavuga kandi ngo ubukuru bwose buva ku Mana, urabaserukira. Nico gituma ivyo ushobora gukora bibi hari igihe bica vyinjira mu bujeje utabizi. Nico gituma kwemera kuba umukuru, kwemera guseruka imbere y'abandi ukabaserukira, ni responsibility ikomeye cyane. Busaba amajoro 3 yose uri imbere ya Yesu banzu zirikane yuko ibintu uzobitwara imbere y'Imana, imbere y'abo bantu, n'imbere y'umuryango wawe, amaraso yawe. Aba rero mwumva bicana nabo kwa Akabu, nabo kwa Akabu. Murumvise uwundi mugore w'isimba rubebe yitwa Ataliya, mugore yuzuye umunoho n'irari ry'ubukuru. Baheje kwica uyu Ataliya, bavuga yuko yari inshuti ya Akabu. Hanyuma Okoziyasi yari umuhungu wa Ataliya, ngo bamwishe. Ataliya acabona ati, okay, reka rero nanje nihagira ubutegetsi. Acafata abahungu b'umuhungu wiwe, mwumva ubwo bubisha vraiment kubera ubukuru. Acafata abahungu b'umuhungu wiwe Okoziyasi, ko yarazi yuko ari bo baca bategerezwa kuvamwo abasubira se wiwe, acarabicisha bose. Niho mugabo havamwo uyu musaserdoti mwumvise. Uyu musaserdoti mwumvise acakuramwo agahungu gatonya kitwa Joasi, menga karagahererezi mu nda y'ingoma, arakanyegeza kugira ngo Ataliya ntakice. Barakagaburira imyaka 6 karabanza karakura. Hageze uwo musaserdoti araheza atuma ko abashinga nahe abakuru muri Isirayeli, bagira ati, nimuze hano ndabereke umusubirizi w'umwami. Aramubashikiriza, hari ngo mu ngoro y'Imana. Baraheza baramwimika. Ko ari imika umuntu nakanyamuneza kenshi, umenga ni nka Real Madrid canke Barcelona yinjije igitsindo ngaha mu gisagara mu ijoro. Ataliya ati, ivyo bintu bibaye ntazi nibiki. Acaza kuraba, asanga nako gahungu bariko barimika. Nahamwumvise aca komindura akagira ati, rero n'umugararizo mugabo yari yibagiye nawe nyene yuko yamaraso y'abana ba Okoziyasi yishije yuko azomuhindukirira. Ntiyigeza yishura, bizomuhindukirira. Baca bamusohora mu ngo, bamuta hanze y'ingoro y'Imana, bamwiciraho. Joasi acarimikwa, kandi baragerageza gukura ibigirwamana. Ihumure n'amahoro biragaruka mu nzu y'ibwami, biragaruka no mu gisagara, biragaruka mu gihugu. Kura rero ibigirwamana mu muryango wanyu, muronka amahoro, muronka itunga ry'ukuri, muronka gukingirwa k'ukuri. Ahandi igihe cyose tugikorera mu bigirwamana, bizokwama biriko biradusaba amaraso ya bene wacu. Ahubwo gukorera Imana bizokwama bidusaba gukundana no kwiheberanira mu Mukama. Amen.